Saucy Production. G1 once again. Na bossa ni mkali boy. Zanavuze cyane yuko ndagukunda ma. Yuko ndagukunda ma. Zanavuze cyane yuko ndagushaka ma. Yuko ndagushaka ma. Niwe nkunda, niwe shaka. Aho ndi mwana mu buzima mari chaka. Zanavuze cyane yuko ndagukunda ma. G1 yeah. Mu mutima ntagahengwe raba wasize ndumwe usize nk'ikinege kidafite n'akamwemwe irungu n'amusozi wanje niho bibarirwa kuba washimye imvura hiyerega niniragwa maso yanje makareba aho wanyuze kuza intambo zawe zakera zimpumuriza shira amaso mu kirere ishusho ryawe rikaduga aguma nifumbereje ndi ku musozi uduga rukundo bwanje kuba kure yanje byaramugaje nari nzi ko tuzobana gushika dushaje Zanavuze cyane yuko ndagukunda ma. Yuko ndagukunda ma. Zanavuze cyane yuko ndagushaka ma. Yuko ndagushaka ma. Niwe nkunda, niwe shaka. Aho ndi mwana mu buzima mari chaka. Zanavuze cyane yuko ndagukunda ma. Oh baby girl nkundira. Urazi kariwe no mani yumvira. Ugiye kure je nowera. Nukuri jewe no turuhura. Baby girl niwe jewe nkunda. Baby girl niwe jewe nkunda. Mama baby girl yaruka ungume hafi baby. Baby girl yaruka urazine nkunda baby. Birashika ngashuha nkabura kizimya nifumpereje mushuka gukomeza gukanya nkabura uvyiyumviro tubifatanya ibihe byose nguma nifumpereje iyo njyamye nkaguma mu bukonje kiretse cyiza garuka hakiri kare guma senga Imana sindakubure umukobwa mwiza garuka nkusegure kure y'amaso kure y'umutima naho wagiye gaguhoza ku mutima urukundo ngukunda nikama ndevu za Osama woba hafi kasama kuca kure yanje bimugariza umutima umunsi uzoza aho byakomeye sinzogutuma kugenda nasigaye mu mwijima Zanavuze cyane yuko ndagukunda ma. Zanavuze cyane yuko ndagushaka ma. Niwe nkunda, niwe shaka. Aho ndi mwana mu buzima mari chaka. Zanavuze gukunda ma. Niwe nkunda, niwe shaka. Aho ndi mwana mu buzima mari chaka. Zanavuze cyane yuko ndagukunda ma. G1 once again from Makaton baby. The producer Sauce once again. Ni bossa ni mkali boy. Si mu mujinone. Tonde si mu mujinone.